180 dusabe kubyuma badufashe baduhe ijwi turirimbe igitero cya gatatu cyo dusimba turirimbe igitero cya gatanu icya gatatu n'icya gatanu. turashimira Imana itugiriye neza kuri uyu munsi twemerera kino gitondo n'igiciro kinini kandi n'ubuntu twagiriwe kuba twemereye Imana kuko hariho abantu batamugiriwe, hariho abagwaye, hariho abagwaje, hariho n'abandi bariko baragenda kurondera ubuzima, hariho n'abandi bari mu masoko n'ibindi, ariko twebwe twagiriye ubuntu bwo kwemerera Imana nishimwe cyane. Tumaze kumva ibitari bike mu ijambo ry'Imana cyangwa mu ndirimbo, umuntu wese nibaza yamaze kuronka umwanya wiwe n'ijambo ryiwe. Naho nuhamagara n'umusirabura abanza ariko kubera urutonde n'umwanya, reka ducishemo ijambo ry'Imana. Yesu n'abahezagire. Twumvise watwuguriye ngo igenero ryazazana n'ibya Yesu, ubwo tubayeho Yesu yabayobera. Yesu n'abahezagire. Nabona abana akabazo umunsi nza ngaho bwa mbere abantu bambonye bari ngaha muri uriya mwaka nyine.
Yesu n'abahezagire. Nagomba mbaze ikibazo kimwe, mbega abari bavyagiye uko nasa urimo nisa? Yesu n'abahezagire. Uko naje meze niko meze. Yesu n'abamugisha. Naye narafumutaye. Mugabo kubera nifise mpwemu yera, umutima vyari vyiza. Nagomba bashimire ishingiro ryo mu Ngagara cane kuko muri abantu beza, abantu badakegerana kandi muri abantu bakomeye cane. Yesu n'abahezagire. Musinzi ubwa mbere bampaye umurongo umwanya wo kwicara ngo ntebe abantu ndayigisha gute, kuko bari abantu bahambaye cyane murabibona. Nanje mvuye ruguru n'agakoti karaho. Yesu abahezagire. Kandi yabona mugabo kari karahindutse gasa na shokora muca muvyumva. Yesu abahezagire. Hanyuma ari Imana yakoreye ibikomeye kandi vyose vyavuye mu gusenga kwanyu. Ndibuka abantu basenze Imana bariko bararira. Imana ibahezagire. N'ibindi vyinshi vyagiye bikurikirana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nariko ndashikira irya jambo rivuga ngo iriko tubayobewe. Yesu n'abahezagire. Ubu ndameze neza kandi abona meze neza, ariko abageragezwa ntashobora kubura ngo arahari. Ntugashobora kubona yashitse nk'uko umwe yabivuze ngo abona nawe bakiravuga, ariko hari ibintu bigenda bisumbasumbana. Yesu n'abahezagire. Sumana gushinga intahe tuzoronka umwanya mwiza tuzocashira mu kebo. Dusome ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Dusome igice ca 25 turahera ku murongo wa 14. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ca 25 umurongo wa 14. Abahabonye mutwera amajambo avuga ngo iki? Umugani. Mbega nicyo wabiki? Tugomba turaco twabikijwe muri iyi minsi. Hariho umwami ahari azoza gusuzuma. Azosuzuma. Kandi aho ivuga umuntu wese aca ico yabikijwe ko agifise n'abatagifise. Dusome izina rya Yesu. Umugani w'ababikije itarano. Bizoba nk'ivy'umuntu agerageza mu mahanga ahamagara abantu biwe, abasigarana ivyo vyatunze. Umwe yamuha itarano zitanu, uwundi 2, uwundi 1, uko umuntu wese ashobora aja mu mahanga. Uwo mwanya wahawe itarano zitanu aragenda azicuruza, yungukamo izindi tarano zingahe? N'uwa kabiri abigenza atyo, yungukamo izindi zingahe? Ariko uwahawe 1 ryo yarayicuruje, waribwira agira gute? Yimba aca agira gute? Ahisha amahera yashiributse. Imana itabare cyane. Hashitse igihe kirekire shebuja w'abo bantu aragaruka asuzuma ivyo yabasigaranye. Wari yahawe itarano zitanu, araza azana itarano zitanu, ati mugenzi, wari wasigaranye itarano zitanu, nungutse izindi itarano zitanu. Shebuja aramubwira ati wagize neza, umuntu wanje ameze gute? Mwiza ameze gute? Witiwe muri bike nzoguha umugabo zingahe? Injira hehe? Muravuga mwese murafise Bibiliya. Yesu abahezagire. Numve ko turiko turajana. Hanyuma winjira mu mugabane wa shobuja, hazohawe itarano 2. Ati mugenzi, wasigaranye itarano 2, nungutse izindi itarano zingahe? Shebuja aramubwira ati wagize neza, muntu wanje umeze gute? Witiwe kuri bike nzoguha bingahe? Injira hehe? Yesu nashimwe cyane. Tugomba turabe rero ubundi nawe. Kandi hazohawe itarano 1,
ati mugenzi nari kumuzi ko umuntu ameze gute yo Yesu atugirire neza kandi hazohawe itaranti imwe imugenzi nari nzi ko umuntu w'ingare w'imbura bitagize gute ugakoma kumenya bitagize gute ndatinya ndagenda mpisha itaranti yawe mu kuzimu ehe ngibi byawe shebuja yaramushimiye gashengero reka dusome urwanda 26 shebuja aramumwishura ati wa muntu wanje wiwe wakinebewe wari uzi ko nimurije ntarimye umwakwijo ntashanjaje nuko wari ukwiye kuja n'amahera yanje wayacuruza nanje nagaruka nkaronka yanje inyungu yayo nuko mu matarano muyibuhe sabe uzitarano 10 kuko ufise wese azohabwa asezekanijwe ariko udafise azokwakwa n'icyo afise nayo muntu wanje n'imbura kimazi mute hanze mu mwiza niyo hazohamarira no kugeresha z'amenyo Imana itabara cyane Yesu nabahezagire cyane n'aya majambo tugomba dusangire muri kino gitondo cyiza twahawe cy'umugisha tugeze ku itariki y'ukwezi kwa 12 umwaka tuba tugumare naho hari byinshi byagiye bihaca kandi hari benshi bagize ibibazo n'ubu bari muri byo ariko twagomba twigire Imana yo mu ijuru kugira ngo iyi minsi isigaye Imana idutagirire neza umuntu wese azaronka icyo ashingira nta Imana Yesu n'abahezagire tumaze kubona rero uyu muntu yafashe abantu biwe ngo yagomba aje mu mahanga hanyuma ahamagara abakozi umwe wese amuha igikorwa ashobora gukora nk'uko umuntu wese ngo ashoboye hanyuma ngo umwe amuhitarano zingahe uwundi imwe nk'uko umuntu wese ngo ashoboye hajya umuntu wese arafise icyo ashoboye kandi umuntu wese arafise ahageze nicyo gituma atabona zo gutumira kuza narabuze icumura Imana Yesu atugirire neza umuntu wese arafise icyo ashoboye kandi Imana irazi ko hari icyo ushoboye hari Imana ntishobora kubura ikintu yo ushobora gukoresha n'udafise uburyo arakoresha amaboko Yesu n'abahezagire hanyuma abahaye utarano umwe bashagenda zicuruza yibuka izindi 5 hanyuma n'ufite zibiragenda acuruza yibuka izindi 2 ufise imwe nawe acaragenda ngo arimba acarahisha ayishije hashigiye kirekire shebuja arawantaza hanyuma arabahamagara ati nagomba kuraba igikorwa nabatumye icyo muba barakoze wahawe 5 aravuga ati mugenzi wari wampaye 5 none n'ubu izindi 5 ngizi hanyuma amubwira amajambo ati wakoze neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa wizigiye muri bike nzoba kugawa byinshi ngo umunezero washoboje wa kabiri mucyo nyene tiwara mpaye 2 none no kuzindi 2 ngizi amubwira amajambo nkayo wa mbere ariko wa gatatu agira ikibazo agira intambara arabika arayisharigeza hanyuma yongera aranatukana hariho abantu bazi ibituzi kabisa uyu muntu nuko haniwa aho kwibwira ati databuja araje ko nanyegeje tarano yiwe amahero nkayageza nkayabika mvume ndamusaba imbabazi ndamubwira ati byaramboye ati nanyegeje amahera yawe sinayakoresheje ariko bwawe hanyuma rero amaze kumushikira acatangura kugira ngo nari ndakuzi ingene umeze hari abantu benshi bameze uko bakunda gutumukana amajambo ibivuga ngo imbere mu marayika kuzoba gushobora hari abantu bakunda kujajura mu tuntu kanaka gusa umuntu agaje kubesha
cyangwa kwirukana imbere y'umumarayika uzovuga ngo bwa gucoro. Hanyuma murayizi yuko uri umuntu mubi, ngo umuntu wimbura igitarimye ukuma ku bitashangaje, ati naciye ntinya ndahisha amahera ndageza mu kuzimu none ngiye akibyaha. Shebuja aramwitegereza aramuraba, ati umuntu kweri nta bwenge afise. Mugabo aramubwira ati umviriza, wari uzi yuko nimbura ivyo ntarimo mumakuma ivyo ntashangaje, wari ukwiye gufata ayo mahera ukayaba yacuruza, ati nanjye nagaruka amayandi n'inyungu. None rero fata ayo mahera uyamwake, cyangwa yaha ufise 10, hanyuma nawe mubohe amaguru n'amaboko umuterere hasi mu mwiza, unahagamara kujyana n'isya z'amenyo maze tutabashaka. Ikigo cy'uno munsi harimo ikibazo, hariho ico wabikijwe. Iyo umuntu amaze gukizwa akihana, hariho amabanga, twumvise amabanga, hariho n'amabango, hariho ibanga n'ibango. Hariho umuntu ashobora guhabwa ibanga cyangwa ibibari n'ibango afise. Yesu atubwira neza n'ibintu bitandukanye. Mbega hari umuntu afise ibango atagira ibanga? Ni mu gisiro nta ngorane. Hari umuntu ashobora kugira ibango ntagire ibanga? Ko mutishura neza. Je niko ndabyumva. Hari umuntu ashobora kugira ibango n'abatagira ibanga. Yesu nabahereye. Umuntu ashobora kugira ibanga, umuntu akubaka urugo mugabo ugasanga amabanga y'urugo yayasohoye. Hariho umwana ashobora kuba ari mu nzu ugasanga yasohoye ibyo mu nzu byose yabivuze. Icyo biraba umuntu wese rero. Hariho n'umukristo ashobora kumenya ibanga kandi yarose ibango ry'ubukristo. Mbega icyo birabaho, ariko nabifuje kugira ibango n'ibanga mu izina rya Yesu Kristo. Umukristo aba ari umuntu areze neza kandi baba yamaze kuyironka. Umukozi w'Imana rero yabwiye igihe kimwe yari uwino ugiye kumugabo muzogutumire muzopfatirwa. Fatirwa ni vyiza kuno hariho abatiwe bajya bashingana, ariko niyumvira nk'umuntu w'umukozi w'Imana amaze umukozi w'Imana yosubira kuza kurondera inzoga zo kwa muganga yakira. None ntafise ibanga ntaba yaratiwe bene data. Nawe nje mugabo n'abantu sinzoza. Yesu abahezagiye, ariko kwatirwa ni vyiza. Sinavuze ko ari bibi vyiza, ariko hariho ibanga umuntu aba yahawe. Kuko nabonye kera hariho n'abantu batirwa ni babiri batandukanye, bakamwatira kubera afise ibintu azoba yaratondesha kuva hariya gushika hariya hirya arabibona. Hanyuma rero udafise ikintu ntibamwatiye, mugabo bafise ibanga rikomeye warimena baca basubira bakamwigisha za ziriyeri yataha. Nagomba tuvugane kw'ijambo ry'ikintu umuntu yaronse yabikije. Igihe wakitwa hari ikintu Imana yaguhaye. Yesu rero niwe twumva ko ari patro wacu, yaduhaye tubikije ibintu, azogaruka kurako ivyo bintu twabikoze neza. Hanyuma umuntu wese uko ashoboye amuha igikorwa uko ashoboye. Ariyo bararima mu gico bahawe n'umwami urakizigama, azaba aje kuraba ko wakizigamye. Yesu nabahezagiye. Hari icyo twahawe mw'ishengero, hariho ingabire zitandukanye kandi ijambo ry'Imana rirabivuga. Ni ukuvuga umuntu wese mu mwanya w'ico yahawe ategerezwa kugikora ko yagihawe. Dusoma mw'isezerano rya kera hari abantu bashika kuri 3. Hari umwami, hakaba umuvugishwa, hakaba n'umuherezi. Abo bose uko ari 3, umwe wese yakora igikorwa ciwe kandi akagikora neza. Ni ukuvuga muri ico gihe ntawe mwinjira uwundi ugakora igikorwa c'uwundi.
kuvura woca ugenda ngo ntakeneye ibintu byo kubaka dogiteri twebwe n'abandi biga ibintu byo kuvura none umwenjeniyeri yogenda ku muntu bakamutera urushinge ivyo ntibishoboka kandi dogiteri ntiyogenda ngo ariko arashika itafari ku nzu ivyo ntibishoboka umuntu wese arafise ico ashoboye yahawe rero birasaba ko ico wahawe ugikora neza nk'uko wagihawe hariho umuntu yahawe kuririmba ririmbira Imana hariho umuntu yahawe gusenga senga Imana hariho umuntu yahawe kuvuga ubutumwa umuntu wese mu mwanya wiwe hanyuma ugikora neza kuko Imana izoja kukubaza ico yaguhaye ko wagikoze neza Imana ikintu iranga ibintu by'amanyanga iranga uburyarya bisaba gukora mu buryo wawe ugikore mu kuri abantu baragize intambara zidasanzwe hariho umuntu afise ingabire yo gucuruza n'umuntu atayigira naho ugerageza uburyo bushobora kugiye gucuruza bigenda byaha ariko umuntu ugasanga ariko arakora ibintu birateye imbere jewe narabigejeje kenshi byaranse nkiri ruguru wanagomba abo twacuruza tukarangura ibintu hamwe barampa bagatera imbere bakagura amakinga mugabo jana ndamarukira ntagakinga nigera kure Yesu atugirire neza bagatera imbere bakubaka amazu jewe ntazi bari bwubake ntabwo ntegereje ibintu n'imiki ko nkora nk'abandi mugabo gucuruza birafise ibanga navyo nyene jewe ngiye kurangura ndiko ndadandaza isashe sinayiharura urumva abandi barayihati isashe ndayirangura none ndacuruza sindayishire mu zoho maze ndimwe murandanza gute ibiro bakiba mu muzano besha mu gisesema kuhoraho nako gukoresha umunzani neza uranguye nk'ifu uko wayiramuye uyipimye siko yikura hariho abandi batujya dukora ko baduhaga bati ifu nzohomba ingana gutya neshere kw'imbere Yesu nabikora rero ngira ngo ntiyagabere Yesu natugire neza ariko Imana ishimwe ngira ngo yari yaneguriye kuzoyikorera Yesu nabahezagire hanyuma hariho n'abandi Imana igirira ubuntu bakagaragaza kandi bagakorera n'Imana bikagenda neza Yesu nashimwe cyane none rero ijambo ry'ico umuntu yabikiye dusoma mu gitabo cy'Itanguriro mu byo yakubikije nyene iragaruka kenshi na kenshi umuntu ndaba abana icyaha kiva hasi mwana bashobora kumuha ikintu kugira ngo umugezeyo ko azokundana wamusaba kugira ngo agere gutya none ivyo bintu aba yabikwiye hehe Imana rero uko imeze ico yaguhaye akubaza n'ibintu ukora gikora gute naraguhaye amaboko yakoresha Yesu nashimwe cyane hariho abantu yahaye gukora ibikorwa byo mu rusengero kugira isuku hari n'abandi babonye yazindutse mwabonye bariko barakora basukura hajya hano baronka abantu baja menga n'abandi bemeranye Yesu nashimwe cyane ayiriya n'abantu umuntu wese arafise uko Imana yamuhaye none rero ico Imana yaguhaye ngo gikorere bw'Imana kuko izodakora icyo yaguhaye kimeze neza umunsi umwe narifise amafaranga 150 si ibihumbi 150 n'amahera 150 hanyuma rero narifise yonyene nari kwa muganga ni mu bitaro by'Imuyinga hanyuma rero cyagenda ahantu abazi muri n'abantu bamwitewe kwa muganga caduhura n'ikimuga gifise ubwoko kumwe kirambwira kumwe mwarimu yavuga kiransaba ubufasha nani mfise amahera 150 yonyene ndagwaje umwana mfise amahera 150 ndiyumviye ati hari abantu Imana ari kubona ko tubifise nca ndakurengana ndagenda ngeze nkahajya hepfo numva ijwi ryo mu mutima mbega n'umuntu ambwiye ngo none ubundi nk'ibyo 150 ngo rikumara iki aho kongera ukabikuha nca ndasubira inyuma ndiruka
nchandamuhaye amahera Imana iguhezagire Yesu nashimwe urumva ko atakintu usigaranye hamasha ndagenda ncaduhura n'umuntu hepfo serize kutunaho rero pastor yitwa Ruyizi ndazi ko benshi bamuzi ngaha bamutatira amajwi kera igitega yigiye niyo yize uri pastor hanyuma rero umwandisa rero Imana ico gihe umwana ndetse neza ateye ushaka kuzatama yarafise acha mwana hivi ngomera na mtaro Yesu nashimwe wumva ijambo ritabibimanga Yesu nabahetse nzoze mwatara Imana ishirikiriza kabisa ndakenda mose ndegibero kujya rutubura urabona cyane n'abatara baje cyatanga n'amago Yesu nashimwe cyane Imana yaguhaye ugikorere n'Imana Imana ntizokuba zitaguhaye hari umuntu azazanirwa dusoma muri bice cya 40 bajya mu gitabo cy'itanguriro turabona umuntu yari afise ikintu kigoye cyane yari yakirose cyaragoranye amaze imyaka myinshi mugabo hari Imana nayo ntawe yiharuriye reka dusome tujye turaba Itanguriro 22 wumve nawe ibyo bintu urabona umuntu wese arishize amakaraba ari gusoma Itanguriro 22 ku murongo wa mbere ageze ku murongo w'8 hanyuma y'ivyo Imana igeza Aburahamu iramuhamagara iti Aburahamu aritaba ati sabwe iramubwira iti ndajana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka nyene uja mu gihugu c'i Moriya umutangireyo ikimazi co koswa ku musozi nzokubarira Aburahamu azinduka kare mu gatondo ashira amatandiko ku ndogoba yiwe ajana na babiri bo mu mikandara ndasubira mu murongo wa 3 Aburahamu azinduka kare mu gatondo ashira amatandiko ku ndogoba yiwe ajana na babiri bo mu ku ndogoba yiwe ajana na babiri bo mu mikandara yiwe na Isaka umwana wiwe nuko asatuje inkwi zo kotsa ikimazi ava hasi aja ahantu Imana yamubwiye murongo wa 4 ku munsi ugira 3 Aburahamu atuma amaso abona aho hantu hakiri kure nuko Aburahamu abwira iyo mikandara yiwe ati nimusigarane iyi ndogoba hano kwene uyu mwana tugiye hariya gusenga turaheza tugaruke Aburahamu yabira za nkwi zo kotsa ikimazi azikorera Isaka umwana wiwe nawe yitwarira umuriro n'imbugita nuko bombi barajana Isaka batase Aburahamu ati niki ku murongo w'indwi Isaka batase Aburahamu ati mbega da aramwitaba ati niki ga mwana wanje ati mbega umuriro n'inkwi ko ari ngibi none umwagazi w'intama urihe ikimazi cyo kose Aburahamu aramwishyura aterega mwananje Imana niyo ibwirongere umwagazi w'ikimazi cyo koswa nuko bombi barajana Yesu abahezagire katwara tugeza hano iyi ni inkuru y'umuntu yitwa Aburahamu muramuzi ko ari sekuruza w'abizera bose Aburahamu ikibazo yari afite murakizi ko Imana yari yamuhamagaye kugira ngo abe umuryango wabo no mu gihugu cyabo ngo aje mu gihugu Imana izomwereka hanyuma Aburahamu acaragenda arumvira Imana yumvira Imana rero igihe amaze kirekire adafise umwana hanyuma murazi ko yamurose bigoranye umunsi umwe rero Imana ngo iramugeza Imana irageza mbega Imana iragerageza Imana ni yera ariko twumvise igihe ngo yaramugejeje
imugejeje imushyira ku munzani iti Aburahamu, uyu munsi ikimaze ngombwa kuzontangira muri iyi minsi, ndagomba uwo mwana wawe n'ukunda ari gutanga ikimaze. Abagabo bahari bafise ibiti bigumye. Yesu atugirire neza, mbona ibyo twitiro bitabagabo nyene. Hajya ngo bamaze ikibazo, yabaze umugore wiwe, umugore we kwemera. Sawa? Wewe kwemera ingere ya Mose bigoranye, amaze imyaka 90 ntibyari gushoboka. Intambara yashibyuka. Kandi yari kuvuga ati ibyo byose z'Imana bivutse. Kandi n'uyu munsi Imana yose akubwira amajambo. Jesi numva yuko ibyo byose kugendere. Ukwibuka ati iyi ni ijwi ry'Imana cyangwa n'abadayimoni. Hanyuma Aburahamu ngo yamaze urugendo iminsi 3 ariko agerageye guhereza umwana wiwe. Umwana yamushira abaza n'ikibazo. Ati mbega ati none inkwi none ikimaze cyo kose kirihe? Ati Imana yiza kubyimenyera. Imana rero ubona nganje gusoma ngo yashitse ahacagira abantu kumega Imana wanjye tugiye gusengera ku musozi bashobora bakagenda bashitseyo bashatangura kubaha igicaniro. Bibiliya yerekana ngo aheje kubaha igicaniro acafata Isaka aramuboha amushyira hejuru. Abana bakera bari batekereje cyane. Jeni bazo ubuntu tumufa kumuboha kabisa. Akaba mushiteye batoroboze muramuboha. Nibaza ko ari bakibishobora. Isaka aratekereza. Hanyuma Aburahamu atora inkota afata umwana wiwe. Mumareka cyane amufata ukuboko kwa Aburahamu. Yeza ngaho nabibonye. Nakibonye ko wizera, nabibonye ko utari icyo ufise. Acaramubwira amajambo n'acaramubwira amajambo menshi y'amasezerano. Ati mukoze ibyo nzoguha umugisha, nzokubwira ibintu byose abantu bose bazoronka umugisha ku bwawe. Yesu nashimwe cyane. Aburahamu n'amasezerano kuri icyo kintu yakoze biragoye kumva wowe gikora. Nawe ufise abishaka 3 canke 4 Imana yaguteguza ati ngomba ntwara umwana umwe mubanza guharira none uriteguza muri Dawudi umwana twasha gutanga muri data w'urukundo ikigomba cyo gusana umwana umugisha. Yesu nashimwe. Aburahamu acaragenda yumvira Imana kandi birimwa ngo ari kugororoka. Icyo babikijwe birasaba ko wagikoresheje mu Imana. Imana ikabona yuko hari icyo wakoze nayo kugira neza. Muri iyi minsi abantu benshi barazazaniwe n'ibihe. Twumvise ujya muri y'indirimbo y'Amajana 180 ngo wewe ushobora kubishobora ariko wanagufise kwemera urukundo rw'Imana ngo ikunda kubiduha tubigombye cy'ukuri ngo tuyisenga n'umwete dukore byiki iby'imbabazi. Yesu n'abahezagire. Aburahamu Imana ikiramuhishira amabanga menshi yamwegereje ati hindukira inyuma urabe washobora ufite intama yafashe ibiragarana by'ibiti aca yihereza Imana. Isaka barakoze Imana ishimwe cyane. Nagomba nakubwire Imana irazi icyo yaguhaye ntizokubaza icyo yaguhaye. Yaraguhaye amaboko yakoreshe icyo yaguhaye cyose gikoreshe hanyuma ibisigaye Imana izomenya. Hajya kenshi ibintu dukorera mu Imana nicyo tukimazi. Wakorera ikintu umuntu ukoreshejwe n'Imana nicyo tukimazi. Hari abantu benshi bareba bafunguye bahaze, hari n'undi yaradahaze birashoboka mugabo n'uwahaze wowe tumuhanire bakudufungura. Yesu nashimye cyane. Naba nibwiye imyaka maze kubera nkivuka upfunyira ibyo maze kurya n'ibyo maze kunywa sinzi ko urusengero rwo kuzura. Ariko ibyo byose naho nabo muri uyu munsi ntibishobora kwimukwa. Ibyo bifasha kubwira mbeho bari bisigendagenda. Igihe nova muri uyu mubiri byose byoba biheze kandi umaze kuva mu mubiri ujya muri ririmbye ngo isazi
ngwintari fone bitwarisanze nzima hajya yakurikiranye neza umaze kuva mu mubiri n'umwana wawe n'umugore wawe ntibasubira kugura n'icyumba urimo kugira ngo bakije kuja mu muhanga. Yesu natugirire neza. Abantu bafishije abantu ruguru murabizi, umuntu arara ikiziga mu nzu kuko ari uwawe wumva imbeba zitonda, umuntu murara muri ahantu hari imbeba biraruzize kumurya. Hanyuma rero muri icyo gihe umuntu aronka amahoro kuko baje kumukora bamutwara. Bamaze kumutwara biba biheze byose, yumvira umuntu yari afise ibintu bikwega ukatamubaye kumuhamba hajya ahantu. Yesu atugirire neza. Ivyo byose bica byigarukira n'abari bafise ikigaruka baca bayigarukana muhira. Nta n'ikintu na kimwe musigarana. Undi muntu umwe yari yavuze ngo yari yafise yamuhuye inzigo afise amahera menshi yo gutaha, hanyuma ariko bagishaka kugisaho wari no kwagwa ahoma kiseguza ashagira ati mama ahantu muze mukansigutse ntibari bazi byari cyo mugabo ubahinzi icyo yavuze ko ubahinzi ijambo ry'umuhisi n'umuntu yamaze gupfa. Hanyuma rero baramushira bamaze kumushika nayo bibuka yuko baje kuraka amahera asanga nta mahera hari ibintu byagenze gute basiye kumuhamba kuja kwiba hajya haba kore bana basanga ibifaranga yari akabantu n'inziko basanga ibifaranga yari yarabizi kandi yarafise n'umuryango. Imana tugire neza. Muri ico gihe nta kintu na kimwe bamutekere rero barakwambika neza, hanyuma waragomba bakakubakira neza mugabo gusiga bagacabigira biba biheze. Ico gituma rero umuntu akwiye gukorera Imana bishoboka kuko ukubaka inzu yo mw'ijuru ko nawe kubyo bisizosigaho nawe ukamara uzobisiga mugabo ibyo mpuzu uriko urambara urashira mw'ijuru izi uzobisanga mw'ijuru badufashe cyane. Ndabona abantu basinziriye mukanya mu mapetse mugabo sinaretse umwanya bacari ngabona ndabakangurira. Yesu nabahezagije. Hanyuma tuba twibabwira cy'umuntu yabikijwe. Hanyuma icyo umuntu afise korale y'abamama yaririmbye igitero ca Petero na Yohana igende bakikirema bariko baragendagenda basanga umuntu yaremaye ibirego yakimuka mu ndayagina bagenda bateruye batwara kurumana n'itwa ryiza. Hanyuma ngo Petero na kumugoro bamaze kuza bari bafise ikintu kidasanzwe, bari bafise umwami Yesu, bari bafise ibanga ridasanzwe, bari bafise n'ibanga ridasanzwe ko bari barahawe ibanga ryo gukorera Imana kandi bahabwa n'amavuta yo gukiza. Yesu natugire neza. Bamaze kugendagenda ati mpora ndonka amahera bwa uyu munsi bajya abantu ndaronka amahera menshi kuko bari bagira bagasubira impuzu twabo. Igihe kimwe twari ruguru ajya agenda ku ishengero rya Pantekoti ikintu baza kwigisha n'isuku muratwigisha kuri Pantekoti babyanse kandi ari ukwigisha kuragira gutya uragenda uyu munsi wambaye igitameshi ukabona abantu bameshe ako ufise ibyo urikugenda wakamishe nawe. Hanyuma rero hari ku munsi wa kane ku mugoroba dusoza dushaka ku kabare abantu benshi bari barundanye. Hanyuma ico gihe hari itegeko rivuga ngo yuko hari ibirato byita ntaje kw'isoni bakora mu nkweto muri bya mapine y'imodoka kandi hari n'abariro nk'abagabo utari uragera n'amaguru. Hanyuma rero umuntu batari yarahari acavuga ko umuntu azoza kw'izoni azoba yambaye n'imiburiburi yabuze ibintu byambaye kambambiri ariko kambambiri cyo umuhoji ico gihe umuntu yose yaba umuntu akomeye rwose umuhoji ariko bayita imisore nibo basanga bakakoza neza basanga karakayambara abo batinya umuntu arakomeye kweri umuntu yemera kuja gupagasa kugira ngo agure umuhoji. Mwese murambaye ibirato kandi vyiza rero abantu bigeze kugira n'amakuru batambaye ibirato. Yesu abagirire neza ndababonye. Hariho n'abandi banyigisha kandi ndababona ko baba barabyaye amahera izo tubagiye twakuye. Hanyuma rero tuvuye gusenga
duhurira nabo batarageze aho kabari ari basanzwe arufirira yarakabonye ahantu yaca hamwe Eliya n'abarika yahabonye Nasiriyake yahabonye hanyuma rero kagasanze bashikiye ko ntiduherukira hanyuma rero aciye ku kimodoka bageretse niho amatara bagera kumushikarira ariko turaza buke acihagarara nk'uko arabitegereza gopu murabona urangene gusa ngo twabye kuri Imana nakuba mutwari kuri mune bavuye kuri ubu uriko murarira ashaka ko basha ko yavuga basha ukurumva ko basha namo urubasha ngo yaturabira kuramweke ngo murabona ngo urego ngo bahe muraba turabaza ngo bahe hepfo bari hariya urego muraba bahe gute mbere bavuye gusenga unaremererwe ngo mwavuye kuva muri marikoga mukaza mwoza Yesu nashimwe cyane bari kumva cyari birafise akamaro kweli Yesu n'abahezaga icyo wahawe n'Imana kizika hanyuma rero Petero na Yohana bariko baragendagenda bashitse ku mugoroba basanga icyo kibuga cyari ahantu gisegereretse kiravuga ngo ndagenda mu bintu uyu munsi hari abantu baje bagiteruye ati gira uyu munsi turabona mbega kimwe kijamana yose gahebene kera yira cy'abantu bagitorera nta n'impumyi ishobora kumenya amenya bayihaye ariko kenshi ajya bayitwaye ntangira gucuruza bagenda kubacuruza jewe igihe nari hano umudamu nahamubona muri ville yazinze amaguru kabisa umubonye hano bari kumwima mugabo umunsi we ku mugoroba maze kumanuka ino duhurira mu kinama ahantu bita Mukanga ashoreye ubwabwana bwiwe ariko aragendagenda nk'uku ndamwitegereza uyu wa muntu twe ati n'abagore n'utumaga yarabaye twe ndamwitegereza nawe arandaba hari uwundi munsi anamusanga hajya gusengera ku ntango n'ikajya kubara kaja mu buyenzi gaca hajya kwaja amashuri yasubira nkakwakura ndamwitegereza namuri madamu nina amahoro mufasha ariko ibyo twakuriye gukina kwibonera n'abagabo kwe ashaka nk'uko hari abantu bazi ubwenge kwe Petero nawe bahashitse ati dufasha ati dufise twebwe nta mafeza nta mazahabu dufise ati mbwa byo dufise mu izina rya Yesu Nazareti mva hasi utamuki Yesu nashimwe wacana ahagarara ibirenge byiwe arema cyatangura kugenda himbaza Imana mbega amaherezo bayamaye kuva kera cyari bwamumarire ariko ahuye na Yesu n'abakozi b'Imana acatambuka aragenda icyo ufise ukizigama Yesu abahezegeje cyane turabona abantu benshi bari bafite ibintu byinshi bakoreye Imana turabona umuntu yitwa Korneliyo yaramwigabisha abasoda uya n'umuntu ngo agira ubuntu udasanzwe umunsi wo kwamasenga Imana iramugendera hanyuma umugendere tugusenga kwawe kwarumviswe ngo yagira ubuntu budasanzwe hariho abantu bakora ibikorwa by'ubuntu warabihawe bikore warahawe kuja kuri abantu mu bitaro bikore warahawe gufasha abantu bikore kuko hazogera igihe ivyo bintu bisige wiyumve tugenda bitanga umuntu umwe mu bitaro by'ikiremba cy'Ingozi none igiye kubona byo muri Dubekabire bamusasiye imatera n'amashuka urugabo runini rujyanye rugaramye barufite n'amashuka baruzanye ahantu kwa muganga barufite muri byanzu barati ingwara ntitubona bavuye mu Kayanza bavuga ati uyu muntu afise ibintu byinshi n'imodoka nitwovuga ko ari za horofani iza kuzana iza kushomba amabuye afise ibintu byinshi mugabo agaragara inyuma imbere y'irarabintu n'abantu aribyo bintu dufise muri iwacu babereye uyu mubiri twambaye ni ikintu kigoye cyane
uguhindutse n'akanya gato. Yesu atugire neza. Abaje kwa muganga nta n'umwe ataragorana murabizi. Ibintu dukwiye gukorera Imana byaduhaye tugihema tukibona kugira ngo bose tubisange mu ijuru. Ahandi ho udosanga byapfuye twapfuye ubusa. Yesu atugire neza. Nagomba ndababaze umuntu afise amataje 10 aramurangara mu gishuri aramurangara muri mbega yo yose icumba kimwe kandi cyo cumba cyo ciwiwe izo cenda zose ziberamo abandi bantu zose ziberamo abandi bantu kandi agiye bisiga ngaho. Yesu atugire neza. Ariko kubaka ni byiza. Naje naho ndashaka 30 mu nzu bakantangora nawe ufise ubaka ntangora, ariko umenye ubwenge uzurakorera Imana. Umenye ubwenge uzurakorera Imana, kuko ibyo ukorera Imana ntibizosanga bwari mu ijuru, kuko ibikorwa byacu ngo bizobiherekeza. Rero ndazi yuko hari abantu bahawe gukora ibikorwa by'ubuntu uko wabihawe bikore, kuko Yesu ari hari kandi aza gusuzuma arabe ati azobaho nimuze aho data yahezagiye. Imana idutabare cyane tugire neza. Nitwakorera Imana rero mu byaduhaye bizogenda neza. Icyo yaguhaye ugikorere n'Imana. Tugomba gusoma ijambo ry'Imana turabe abantu benshi muri iyi minsi barafite icyo bagitakaje, ataco bagisigane muri iyi minsi. Ariko nabwo nakubwiye wongere ugaruke ku Mana. Hari abahawe gusenga, hari abahawe kuririmba, hari abahawe kuvuga ubutumwa. Mbega umuntu akorarize ihari, hari indirimbo yahuririmba kera uwayihebye. Mbega ni kuki musinziriye? Mbega ni kuki musinziriye? Mbega mwaba mwibuka? Ishizemo twumve gatoya. Bayibagiye. Yesu abahezagire. Umuntu wese yumvise ibyo yari yahawe mbega aracyabifise. Twagize mu cete Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 12 tugira turagize umvise ibitari bike. Umuntu wese aciye yumvise yahawe ko gifise. Hariho abagabira zagiye, hariho abagusenga batagisenga, hariho abakuririmba babihevye, hariho abakora Imana batizikora, hariho abantu bari kuja gusuza bakikira kubasubiza mu bitaro. Imana itugire neza. Hariho n'abandi bikora n'abandi babihevye. Nabone dusome 12 murongo wa 3 ugeze kuri murongo wa 8 cyo turangiza umuntu wese cyo dusenga Imana. Ku murongo wa 3 havuga ngo ndabwira umuntu wese muri mwebwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe yoye kwifata uko atari
yamara yiyumvire yitonze uko Imana yagereye umuntu wese ukwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufise ingingo nyinshi kandi ingingo zose zitagira igikorwa kimwe, natwe niko turi benshi kandi turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese urugingo rwa mugenzi we, nuko dufise ingabire zitandukana nk'uko ubuntu twahawe butandukana. Namba twarahawe kuvugishwa n'Imana, tuvugishwe nayo uko ukwizera kwacu kungana. Canke namba twarahawe igikorwa co mw'ishengero, tugishishikare, canke uwigisha ashishikarire kwigisha, canke uhanura ashishikarire guhanura. Ugira ubuntu abwira atakiruge, uganza aganzanye umwete, ugira imbabazi azigira nezerewe. Yesu bahezagire n'amajambo y'Imana. Twayumvise mwese, Imana yabahezagire. Twayikaze umuntu wese yanigeje ingabire. Abantu banigeje ingabire, hariho n'abantu batewe n'ibihe, ivyo bihe bituma birabashira ahantu. Hariho abantu barakora Imana babihevye, hariho abantu batagira cumi gushitse ngo basigaye batari bidakwiye ngo nukubera ibihe. Turayikaze umuntu agomba kugira icyo afise imbere y'Imana kandi agomba kugikoresha mw'Imana. Narangije. Turayikaze umuntu naho umwe aba ariko amwijuru rwanezerwa umuntu umwe yihanye, naho umwe